urafise itunga rikomeye ariko utariko urakoresha. Ingabire yawe canke impano Imana yaguhaye izogira ici kumarira ni wayikoresha ahantu yagenewe gukoreshwa. Ni waba ari ryambere tubanye kuri uyu muyoboro wa YouTube, raba ufyondaho hasi musi y'iyi video ahantu handitse subscribe canke s'abonner mw'ibara ritukura nako gakengera ivyegeranye kugira nzoze ndakwibutsa inkuru nshasha isohotse. Ingamiya yari yiryamiye n'akana kayo musi y'igiti. Nkiri hano, ingamiya ku batayizi ni igikoko kirekire c'inyamabere gifise izosi rirerire cibera mu bugaragwa aribwo desert. Gifise amaguru maremare yonze n'ibinono vyagutse n'inyonjo imwe canke zibiri ku mugongo. Ni igikoko gishobora kubaho iminsi itari mike kitarya canke ngo kinywa amazi. Kigakoresha gusa ibinure biba vyaribitse muri za nyonjo navuga hejuru. Iyi ngamiya rero niyo yari kumwe n'akana kayo. Ico cana cayo carayibajije impamvu ingamiya zigira inyonjo. Nayo mu bugwaneza bwinshi irayishura iti: twebwe turi ibikoko vyo mu bugaragwa. Dufise inyonjo kugira tuyibikemwo amazi, umubiri uzogenda urakenera kugira dushobore kubaho. Kakana karabaza kandi gati: kubera ko amaguru yacu ari maremare n'ibinono vyacu bikaba bimeze nk'ibifyase. Nyina nayo iti: nuko vyaremewe kugendagenda mu bugaragwa. Cacana nticashigwa kirongera giti: ni kubera iki ibigohegohe vyacu ari binini rimwe na rimwe bikanyitambika imbere ndiko ndigira. Wa muvyeyi ati: ivyo bigohegohe bishinzwe kukurinda amaso yawe umusenyi wo mu bugaragwa iyo haje umuyaga mwinshi. Imana yaraguhaye ibikenewe vyose n'ibikurinda vyose kugira ubeho neza bitewe n'ahantu uri. Uravye neza nawe ntiwobura ingabire Imana yaguhaye. Fata akanya urabe neza ahantu uri n'ibikuzengurutse. Urashobora kubona ico woshobora gukora ukoresheje ivyo nyene ufise aka kanya. Ni wasanga ingabire yawe ari kuririmba, ufate mikro uririmbe. Ni wasanga ari ubuvuzi, bikore urokora isi n'abayibako. Nimba ari kuba umushoferi, umukinyi, umwigisha, umurimyi, umudandaza n'ibindi, bikore ukura amaboko mu mpuzu ukoresha ingabire yawe nawe wivane mu bukene. Iki cana c'ingamiya cagize amahirwe kiraronka uwucereka ingabire yacu. Ndavuga ingabire Imana yagihaye. Ni waba nawe umufise ni sawa cane, ni vyiza gose. Ariko ni waba kandi utanamufise, aka n'akanya keza ngo ufate urupapuro n'ikaramu, hama wirabire wewe nyene ubwawe, urabe aho uri, hama ubone gutangura ikivi nk'abandi bose bamaze kumenya ingabire zabo, ubu bakaba bariko bariteza imbere. Ndagushimira kuba wabanye nanje. Jewe nayiko ndakubwira ibi, nitwa Gusenga Derrick, ukaba ari ryambere ubanye natwe. Ntiwibagire gukora subscribe, ufyonde nako gakengera ivyegeranye kugira nzoze ndakwibutsa nkoze inkuru nshasha. Ni waba wakunze inkuru vy'ukuri, raba ukore like utwereke ko wayikunze, unasangize na bagenzi bawe. Wakoze kubana natwe.